nawe umbwira ati unsambure ngaha yes urundemwe amabombi yeah nshikane gusa imizigo bamarurire cash mimi naenda kubera bro umva nakubwira ikintu famille nishobora kugukunda udafise cash bro yes niko bimeze boga ntushobora kuronka umukobwa wifuza utafise cash ntushobora kuba ahantu wifuza udafise cash urumva cash ku muhungu akazi ku muhungu nta kazi afise akariko kose kinziza cash abari tayari umuntu nawe agaya akazi abatatashaka uyo novuga yuko ari umuntu twomuheba no n'igihugu twomuta Yes, what's up guys? Mwese mfroginga ya Kini Bulon TV twabwa tuti big up sana muri gose muri ibifi binini mwese muri aba headmaster. Muko mwana mwese turi kumwe na Bunduki aka Big Man the Danger Man one. Yeah brother mambo ni aje? Fresh. Turakubona umeze neza bro. Kabisa urabibona. Bro kwa gangutse sana urazi ko wanteye ubwoba kare mari nkibonye ubwami. Ni hatari ni big deal bro. Yeah. Bro we burya utarika ibiro bingahe umuntu akwitegereje nko mu bibaga. Nivyo nshoboye naho byo bamajana 3. Je ndibuka wande narakubonye uri kurakwega imodoka bro eri kiraka ajya mwe namaji mushiramo kweri brad oya ni nguvu Imana gusa yaduhaye bro murandera ubwoba kwese yes murona ni Bunduki mona ko ari umutipe abana handsome boy kabisa agangutse ureke babandi bavyitirira Bogar wowe biraboneka kabisa murona ko nta montage irimo kabisa ni ibintu biri alright so Bogar Bunduki abenshi bakuzi kuri Bunduki ariko ntibazi Bunduki izina yawe n'abavyeyi nijya mbe burya Bunduki izina y'abavyeyi nijya owaye wambira urimbagije ku biganiro byose maze gukora yeah bro yeah twifuza kuri benyari yeah mbo okay mfise izina nayiswe n'abavyeyi yeah sinzi ku izina ryanje ryo bari biku bafanzi izina ni cyangwa ribe kubambereye sivyo yes mbo izina ryanje nitwe n'abavyeyi niswe Umuhoza Olivier yes iryo niryo zina rya Bunduki ni Umuhoza Olivier burya Bunduki abenshi cyane bababonye kabisa muri kumwe n'abastari mwagangutse nkuko ndetse no muri ko muratembera babonamwe ikintu kibi kabisa ubwoba bakabona kumwe ngo muri abantu bateye ubwoba mbe burya mwovuga mwovyirekura ko guti ivyo bintu bro yo icyo novuga urabona uri ku kazi kuko umusirikare nta musirikare adatwenga aratwenga hagenzeho depoza akazi akaja gutwenga rero habaye ndi hajya ku kazi ntegezwa gutinyika sivyo ngeza gutinyika kuko na jeje nyemba nahinduye isura muga simba ndayihinduye kubera ndabanka sivyo kuko hariho n'abagenzi babi urabizi kuko mugenzi ashobora no kukwica mu gihe rero ncunze umutekano w'umuntu ntegeza guhindura isura nawe uje gukora icyo kibi undavye kwatuvuga turujya runukuri ndagikoze go carungandagura ni konsiga na jewe niyo mpamvu nkora kujya mugabo gutwenga ndatwenganti so Bunduki abantu benshi bavuga yuko nka mwebwe abantu mugangutse nkuko kabisa nako muri ibi big man mushura kwa mujya cyane gose mufungura injya abana zirenze urugero nivyo Bunduki no baratubeshe nka Bunduki kugira yumve ka haze yumve ko ari satisfait abafunguye injya zingana gute kuko jewe ndakunda kurya cyane amasarade amasarade kuko nivyo bintu twemerewe ivyema uduharage urumva mu bisanzwe je sinovuga ngo ngi ibintu binganuko ndegumwe n'abapampe turaterana amapafu ndagaswe ibara rikaguka ku mapafu burya nko kwirayidi amapafu arateba ndegumwe n'abapampe turashobora kujya nk'ibase yose abapampe mushobora kuba muri nk'abangara nka 5 mukacha mutera ibase yose y'umuceri n'ibihara kuko tuhana esprit kuko uzorabe umuntu afungura na apeti ari wenyene uyo muntu aba yararozwe kandi uwo muntu ntaba afise umutima mwiza mugabo uri kumwe n'abandi bagutera akayabagu anto kurafungura bigashika yego urumva ni Bunduka avuga ko ari kumwe n'abapampe guys anaratera food hatari kabisa uzomuhe karibu wabibonye man musi wamaye karibi wawe uzomufise base so Bunduki adukunda kubona keshi uri kumwe n'abastari bagiye batandukanye ambe burya Bunduki aka kazi niko gasanzwe ariko kazi kiwe ko nyina akora gusa inyuma y'ubu bodyguard nta kandi kazi akora urumva bro jewe umuntu pampana ndapambana cyane umva akazi kose kanyinjiriza cash ndagakora nawe umbwira ati unsambure ngaha urundemwe amabombi
nshikane gusa imizigo bamarurire cash mimi naenda kubera bro umva nakubwira ikintu famille ntishobora kugukunda udafise cash bro yes niko bimeze boga ntushobora kuronka umukobwa wifuza utafise cash ntushobora kuba ahantu wifuza udafise cash urumva cash ku muhungu akazi ku muhungu nta kazi afise akariko kose kinziza cash abari tayari umuntu nawe agaya akazi abatatashaka uyo novuga yuko ari umuntu twomuheba n'igihugu twomuta udakora ngo ntakajye Bunduki tubwiye ibintu vya famille ngo udafise amafaranga na famille ntigukunda famille twumve ko Bunduki avuga famille ya pere na mama nabo bavukana canke ni famille ya Bunduki personnel ukatwe kiyo gusa mutore famille icambere muhira batakubona usohoka ugenda ukubita diri babona uryamye vyuko ufungura ivyabarondeye n'ahandi mu vya ukoze akubya ati nzana kikoma bati mzeje meze nabi ngo uzopfuko niyo mpamvu atana kimwe wimariye urumva niyo mpamvu uri kuryamye abandi birirwa hiyo bro ivyo bitusi biraryana birababaje cyane gose mugabo umuvyeyi yamaze kubona umaze iminsi 2-3 utaba muhira wipambanira atangura kuzana kubwira ati none mwana wanje kutaboneka nibiki mugabo uryama mu nzu ati uzopfu uko nacho wimariye Bunduki ndapambana bro kashi ndiko ndayirondera nifuza kuba ahantu heza nifuza kugendera mu muduga mwiza umugore mwiza famille yanje imere neza baryohe gose ishaka kuzana umugore ashikire mu bintu ubuzima bubi so Bunduki muraka kanya uri mu podcast reka tufate ko Bunduki bishakaronka amafaranga nkukayifuza aronsa amafaranga menshi cyane gose sivyo Bunduki nawe arabona ko ku mafaranga mfise birarengeye ko no gumanda mu bodyguard burya Bunduki byo shikana bagakenera bodyguard cyangwa ari hagiti icyo kibazo cyawe mbo ikintu no kwishura birashika nawe ukumva ko Bunduki yoronka bodyguard nawe none ubona ko nabandi biyo nk'Tanzania arabagange mugabo bakaba bafise aba bodyguard ndaza abagange bakina John Calligraphy n'abagangi badebeni n'abagangi bakonde n'abagangi mugabo bafise aba bodyguard umva bodyguard bigusaba naho ne bodyguard bisaba nkuko mbameze muri industry muri industry ufise abantu benshi bagukurikirana ka ufise abafanzi benshi hari abagukunda hari abatamukunda kuko na Yesu hari abatamukunda nawe tundabizi hari abatamukunda benshi cyane gose ariko bajya rero abantu batankunda negoza kuzana ayandi maso kurumva burya ntibazana bodyguard ngo kubera kwishima oya bodyguard na ayandi maso kuko nta muntu agira amaso yino ushobora guhindukira ino ugasanga ino imbuga itiraje wahindukira ino ugasanga inkoho iniraje ariko ajya amaso y'abandi yaragufasha kugukingira niyo mpamvu bazana aba bodyguard kandi ikintu nababwira je sinzi bodyguard bras je ndo security kubera bodyguard ni imana vyo bro bodyguard ni imana kurumva jewe ni nka security kuko ubuzima bw'umuntu sino burinda ndabushobore gusa nirinda bijya bimukomeretsa vya hafi reka twubaze ikindi kibazo bro kenshi warumenye ndibaza gutembera mu zindi ntara ujana n'abasare nyene nkuko n'umunsi uri inyanzarake muri iwacu concert mbe nihe ntamba myibonye iri inyanzarake dasa n'ahandi hantu warumaze kubona cyane nire tandukanira ubonye ku bantu b'inyanzarake n'abahandi kintu nabonye mu inyanzarake cyambere bafise umutima mwiza icya kabiri bazi kwakira abantu neza ariko akantu gusa babuze ntibazi kwitaho ibintu by'iwabo by'ibirori kuko umaze kubona umuntu mwabanye mu isite niyo mpamvu nakubwira ati sinzi ko umuntu yavuze ati ngo namuvugisha sinzi ko ari umuvugisha ngo nta iwabo aho ko boza bagateza imbere abiwabo urazi bro mu ntara zose maze kugenda je maze gonyera intara zose zo nga mu Burundi intara yose uzi mugabo ku masantre ongereza Nyarucari oya Nyarucari ntayo nzi mugabo ku masantre ndahazi kurumva ahantu hambere maze kugenda nzi ko bafise umutima wo gukunda babo no gukunda umuziki w'indundi ni Gitega wonyene gose jewe sinokubesha bro Igitega bubaho murumva ko Bunduki avuze ko abantu bose b'Igitega amwubaye kabisa mwese muri shaka mwese muri bifi binini arabe
bikomeye kabisa cyane gusa abwira ati big up sana kuba mukunda ivy'iwanyu n'abantu b'Inyanza akababwira ati ewa tengua kauri bogari mukunda ivy'iwanyu sipokuwa hivyo mtaishia kuitwa ma aka. So bro atumiye kukubona uri kumwe na Oreg inshuro nyinshi zisumba izindi gose umugani musi tukubonanye na wetu kandi twarumvise ko Oreg ivyo bitameze neza nka Bunduki nko kubona umupati nawe wiwe canke umubosi wiwe ahora agendana ari mu gasho izi saha yiyumva nabi turabizi cyane gose bro mbe ivyo bimeze gute nimba ubizi ko wo humuriza gute aba fans we b'Inyanzarake canke bakurikirana yakini TV Burundi? Ego ndakumva gusa iyo uvuze izina Oreg haraba ikintu kinkora ko gusa nkibuka umuntu wanje wa hafi n'ahantu ari bikambabaza siko gusa ahari ameze neza kandi Imana ibandanye murinda kuko ntari ko arapfa kurumva kandi ikintu ca mbere nshima mu ndwi yahera bari bazi yuko abantu baguma bavuga mwanka aho araja mu mimba Imana iradufasha abaja muri parke ntiyagiye ukuvuga umwanya n'umwanya turashobora kubona ati Oreg yatashe muhira byo byiza cyane bro. Yes urumva ko abafanzi ba Oreg bodyguard we canke uwo twokwita mu security we bavuze ati ntimucike intege kabisa Oreg ameze neza hari umwanya n'umwana ashobora kuvayo urabona ko yari Bunduki yari kuri yakini TV Burundi twariko turayagana watubye byinshi tumushimire cyane gose Bogard hama ikindi naco nashaka kuvuga benshi bamenyereye kuba kwa Oreg siko ariko ubu ndafise yindi management yanje yitwa wetu company kurumva hariho za wetu online TV hariho za wetu comedy kugenda muri zo page zose muzokurana ibikorwa byanje hama n'abafanzi b'iyi televiziyo nyene iyi muri ko murandaba brother nturabe video wibagire subscribe ni yakini TV Burundi yakini TV ni wibagire kugira subscribe ugenda ugire share ucogenda kuri kakaburu ugire ucugirungika partage kugira ubandanye uraronka ibiganiro biryoshe kandi biri oto turabakunda sana. Naso tugushimire cyane gose arishaka promoter gift kinini ukipenda nite the master cameraman yari waundi yane pasi crosske abikora neza cyane gose twabwadutsi big up sana mwese muri bifi binini